Nimba hari ikintu kanaka wifuza gushikako canke nimba hari umunezero kanaka ushaka kugira, ndagusavye ushobore kubaho nk'icirore. Nimba batubwiye ngo kubaho nk'icirore bisobanuye iki? Icirore cakira amashusho y'abantu batandukanye, abantu benshi bakacibonamwo, ariko nta shusho nimwe kibika kugira ngo gishobore kubuza iyindi shusho y'uwundi muntu nihaza kuza kwiraba mu cirore nawe ntashobore kwibona. Ndashaka iki kintu mushobore kucumva my friend. Muno buzima tubayemo bw'inosi, muno buzima tubayemo bw'ino misi, duca mu bintu vyinshi, tuba mu bintu vyinshi, mu gihe rero ibyo bintu byose bije hama bigaca bitwara identite yawe, bigaca biguhindura, bigatuma uhinduka uwundi muntu mubi gusumba uko waruri canke ahindutse gusumba uko waruri, udosanga bamaze gutakaza kamere kawe. Umaze gutakaza kamere kawe rero abantu bazoguta usanga ataco kimaze, ca wiyumvira nk'isana kakanya umuntu aje kwiraba mu cirore hama koko iyo shusho yawe gacigumamo, uwundi muntu akaza iyo shusho yawe gacigumamo, hotinda akagera igihe usanga icirore umuntu aje kwiraba adashobora kwibona, ishusho yawe idashobora kuboneka muri ico cirore. Kubera ico cirore kimaze kuzura amashusho y'abantu bose. Ariko icirore umuntu wari wese araza kiraba, hamugiye iyo shusho yawe ikabigiye, uwundi muntu akaza kiraba nawe ugiye iyo shusho yawe ikabigiye. Nico gica gituma imisi yose icirore cyama gikenewe kandi cyama kiri attractive. Nico gituma nawe ndaguhanuye, nimba ushaka kubaho ufise urugo rwiza, nimba ushaka kubana neza n'umukunzi wawe, gerageza kubaho nk'icirore. Nimba hari akantu kanaka mudahurijeko, nimba hari akagorane kanaka, nucuza ngo giteragire muri we. Kuno munsi umuntu ashobora gukorera ikibi cyangwa akakora ikintu kanaka, hamejo kanaka umuntu agahinduka. Niwaca ugumana yashusho ya wa muntu mubi, niwaca uguma wa muntu umubona nabi, uzokwisanga wewe ari wewe uri kurahindura kamere kawe, usanga uri kubaho utananezerewe. Nimba wakoze business no munsi, hama iyi business ikanga, ntuze gucushira umutima mubi ngo ijya business ntiyoshoboka. Kandi ubona ko hari abandi babishoboye bikagenda neza, ahubwo ni wige uburyo kanaka ukwiye gukora ijya business. Ivyo bintu vyabaye uvyibagire, bishobore kukwigisha urabe mbega nikihe kintu catumye koko nshobora guhomba, mbega nikihe kintu catumye koko ntashobora kubana neza na naka, mbega koko nikihe kintu catumye ko relation ya jewe na naka ishobora nikihe kintu catumye relation ya jewe na naka twari dufitiraniye ishobora gusambuka. Hama inyuma yuko ubonye ico kintu ushobora kubaho nk'icirore, uvyibagire ubihindure, hama ushobore kwakira ishusho shasha y'uwo muntu mushasha mu bantu. Kuko ni wagumana yashusho ya wa muntu, uzosanga ni wagumana yashusho ya wa muntu ukagumana yashusho ya vya bintu, uzosanga ubuzima bwawe bumaze kononekara. Nimba iki kintu kigufashije, ndagusaba bwa mbere na mbere kwanza ugire like, follow hamwe na subscribe, hama ucuki partage abandi kugira ngo nabo bashobore gushobora kumva kino kintu. Niko ndazi ko gishobora kuba kigukanguye mu buryo bucanka ubundi. Nimba kigukanguye mu buryo bucanka ubundi rero nawe gerageza uburyo woshobora gukanguramwe abandi mu gushobora gupartage mu gushobora gupartage ino message kugira ngo nabo bashobore kubandanya bahabwa vyinshi gose hano kuri ino chaîne yacu yaho vyakabereye nikera. Naho ubutaha tuzosubira mu yindi video.